kiganiro ni kimwe mu migambi turangura. Ikiganiro cyatunganijwe n'umwe muri iyo migambi navuga mu gifaransa projet igamije gufasha ko haba demokarasi mu gihugu cyacu mu butandukane bw'abarundi tuze tunywane cyane cyane tunywanishije urwaruka. Hanyuma rero igikorwa kimwe cyari cyateguwe cy'uko abayobozi bari mu bijeje intwaro, abajejwe ubutungane, abakuru b'amasentare nkuru ku rwego rw'intara, ba procureur, abayobozi b'indero mu rwego rw'intara nibo twahurije ngaha mu ntara zitanu zirangurirwamo n'uwo mugambi wa cohesion sociale ufasha mu mugongo n'ishami ryitwa Secours Catholique ariyo Caritas France. Uwo mugambi urangurwa n'iki gisata twise CGP ku rwego rwo hejuru, ariko dushigikiranye n'ibisata by'ubutungane n'amahoro rw'amadiyoseze abiri, archidiyoseze ya Gitega na diyoseze ya Ruyigi. Archidiyoseze ya Gitega rero irimo intara zitatu, Gitega, Karuzi na Mwaro. Diyoseze ya Ruyigi ikaba irimo intara zibiri, ya Ruyigi n'iya Cankuzo. Abayobozi rero babwiye twahurije hano nabizo ntara zitanu zirangurirwamo uwo mugambi wa cohesion sociale turarangura. N'umugambi rero uri ku musozo, ni kimwe mu bikorwa bya nyuma turarangura, ariko n'umwaka byari byararangutse tuba tubishinga amateka. Turaza turabona yuko ari ngombwa ko n'abaserukira imigambwe twobongera mu baganirizwa, kuko n'abafise uruhara mu gutsimbataza amahoro kunywanisha abantu. Ngaha rero hariho abaserukira abashinga amateka ba Gitega, ariko hari niyaje nuko ari barongora n'umugambi wa CNDD-FDD, harimo abaserukira amadini mwabumvise, abapasitori, abasaserdoti, harimo abahanuzi b'aburamatari, ba procureur, abamasentare, abadepite n'abandi n'abandi. Umugambi wafata umugongo cyane cyane urwaruka, twarabize tuti urwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Turabashira mu migwi barigishanya ibyo gutsimbataza amahoro, barabira hamwe ko bafite inyungu nyinshi basangiye gusumba ibatandukanya. Turabigisha ingene baba abantu bafite igihagararo, tukabaha mikoro kurangura imigambi mito mito. Muri diyoseze ya Ruyigi twarabahaye imfashanyo ishika ku 500 bagatunganya imigambi, abashima kudandaza, abashima korora, kugira abantu bafise amikoro boye kwama bahamagarwa n'umugambi uca muriya babingiga baje mu migwana, ahubwo nyabona ko barangura imigambi hamwe guteza imbere, bagira ibintu byabo rusange. Naho umugambi umwe wabwira ati tuje kubomora ibi byabariya ko tusangiye umugambi, ntibeza ngo bijemo uko bagira bati hajya hari umutahe waje. Ibyo bya mbere byibanze twatanga gukora no muri Gitega byageze nk'uko turashira amashira hamwe. Hanyuma rero urwaruka rwarageze aho rugira icyo no kwita ko ari nk'ubuserukizi, tukabyita amakomite de dialogue. Hariho n'icyo twita mu gifaransa ngo ni komite de gouvernance participative. Ubwo rwaruka rero mu baserukizi babo baraheze bakaganira n'abajeje intwaro. Ibijya mu babonye no ngaha mu gufasha inyigisho ariko baratwereka ingene habwiza kuba hari imigenderanire hagati y'abafise ubutegetsi twita détenteur de pouvoir no hasi abo twita détenteur de droit. Hasi bari igihugu bafise uburenganzira no kunyangwa, bakabura amazi, bakabura amavuriro, barakenera gushikiriza amajwi yabo babandi bafata ingingo mu rwego hejuru. Ayo makomite de dialogue rero twogera tuti ni imigwi hagati na hagati yasubizwa kugira ngo bave mu biganiro n'abajeje intwaro, ya ntwari ibereye gushobora gutsimbatazwa, abatware bahabwa ubukuru n'inzego zo hasi bamenye gutwarira neza ababashyize ku butegetsi. Iyo turabishitse ko rero biragaragara ko muri amatora urwaruka rwashoboye kubumatira amahoro, tugashigikirana ko bahavuye dutora ko hari ibintu byinshi biruhuza gusoma byinshi batandukanye. Ego cyane burya imigambi turangura irashika nk'itandatu, nyinshi iri muri urwo urunani rwa cohesion sociale. Aha rero muri abadiyoseze abiri niba tuhari, hariho n'indi migambi dushyikiranwa ko n'igisata cyo gutunganya amahoro cy'igihugu cy'Ububirigi
aho dukora bene ivyo mu ntara 10 toye turafata 12 kuva kuri 20, ariko iruhande y'ivyo byo gusimbataza amahoro turaganira ku vyerekeye gukorera rero n'umugambi ugira ukurikiwe n'undi mugambi wa vuba novuga ni wo kwagura nkuko mwari kumarabibaza ko amadiyoseze n'umunani nababwiye mu ijambo ry'intangamara zitanguza zino nyigisho ko dukora mu munani ico twita réseau CFP amadiyoseze munani rero twimirije guca twagura ibikorwa mu madiyoseze akurikira guhera mu mwaka uza tukazokora rero bigenze neza bibaye n'uburyo twaronse kubafasha tugashobora guteganya nk'imyaka yindi 3 ariko ntituraronka neza dufasha muri ubwo buryo turafise uburyo bwo dufasha mu mwaka wa mbere ariko n'imyaka ikurikira turizera ko bizogenda